iyi dote itariki 29 turayijya, ariko umuntu atarayikora vraiment nareba ayikore yinjire akora amataske amine atumira abantu. Ego mbere urabona yuko winjiye muri projet batubwira ngo the mainnet will go live on January, ndibaza ubibona. Ubwa mbere iratanga coin bitwa dot, iratanga coin bitwa dot, ikongera igatanga iyindi yitwa AC coin, itanga coin zibiri. Rero winjiyemo ngaha ku bantu rero mutayifise nimwinjire mu ma Play Store zanyu hama mwandikemwo dot chain cyangwa mwandikemwo dot. Ku bantu muyibona niyi mubona kuri ekra zanyu niyo yiyo rero urabona yuko bavuze yuko itariki 29 zo ku kwezi izoja ku isoko. Rero ku muntu atayifise nayinjiremwo kugira ngo ibintu bigende neza. Rero ngira ndabereke uburyo biyandikisha n'ingene turiko turakora. Rero niba bara kwiteresha ikinjira muri mu application yawe uraza kuca uyifyondako. Rero kuyifyondako rindira gatoyi kugira ngo yuguruke, bisaba connection skwiye. Urabona yuko iba iri kirarondeza kugira ngo yuguruke. Sasa rero ucuza ngaha kuri go dot. Umaze kwafyonda rero bacha kwereka iyi urabona ko bakubwiye ngo user name, naho enter email, naho password, naho usubiramo password, naho ucushiramo referral code umuntu yagutumiye, naho ucushiramo iyi code. Ibi biharuro ubona ngaha. Rero ku bantu nza gutumira muraza kugira uko. Rero no ku bantu bashasha batariko barakora iyi application. Rero kubera ko jewe namaze kuyinjiramo simbandanya oya, ariko naberetse uko bigenda. Ukimara gushiramo byose email, password, byose nakajya gakode, uraca ugera kuri tableau ikurikira ahantu tumayiningira. Ego murabona yuko uca ushika ahantu hameze uku. Urabona yuko ngaha bakwereka ama balance yawe, bakakwereka hariya hejuru. Ndabibutse yuko ngaha turiko turamina amacoin abiri. Hariko coin tumina ya dote, hariko n'iyindi iri ngaha munsi. Rero ku bantu muyikora kumina naha ndibaza rero murabona aho bamayiningira naho. Rero iyo twafyonze baca batwereka ibi, baca batwereka balance, baca batwereka aha hose, baca tuza tugaca dufyonda aha kuri aka kana ka tumaze kugafyonda murebe uko baca batwereka ngo the mining processes will start automatically after 10 second please wait. Nivyo rero baca batwereka tutenyenye iyo misegonda 10 batubwiye kugira ngo mining itangure. Kandi ndabibutse ko umuntu nawe ashaka gutumira abantu acaza handitse ngo invite. Sawa, urabona ko mining itanguye, biratanguye guharura. Rero iyo bitanguye guharura ni sawa. Rero ukacushona ngaha handitse ngo invite, ukaca utanga link rero abantu ucuza ukacukopya link ngaha kugira ngo uyihe bagenzi bawe. Rero nuko bimeze. Ego hama rero iyi dote itariki 29 turayijya, ariko umuntu atarayikora vraiment nareba ayikore yinjire akora amataske amine atumira abantu. Ego mbere urabona yuko winjiye muri projet batubwira ngo the mainnet will go live on January, ndibaza ubibona. Rero iyi urabona yuko igira itanga inoti. Reko umuntu atari bwayinjire kweri nareba ko. Ndabibutse rero kandi yuko iyi noza nawe nababwiye yuko itanga ama coin abiri. Ubwa mbere iratanga coin bitwa dot, iratanga coin bitwa dot, ikongera igatanga iyindi yitwa AC coin, itanga coin zibiri. Rero winjiyemo ngaha tujye tukinjira ngaha kuri P2I. Urabona yuko batwereka ama coin yandi. Aya rero uyaronka mu gihe uriko urakina ukina izi game. Rero iyo ukinye izi game bakwihera izijya coin, baca bakwihera izi coin ubona bitwa sawa. Nizi iyo ukinye game baca baguha izi coin. Niyo mpamvu hari abantu uzosanga afise coin vyinshi kubera ko bakinya ama game menshi, n'abandi uzosanga dufise dukeya kubera ko tutavyitayeho. Rero izi coin zose mu gizo bigiye ku isoko zose tuzozijya. Rero murabona ko ari mining nziza yizewe kandi imeze neza. Rero ikintu no basaba nuko mwokora kabisa mugakora kugira ngo update yose muzoza murabona izozira bagirira akamaro. Rero nariko ndababwira ati ushaka gukora task biroroshe. Ama task kuvyukuri iyi na task yoroshe cyane kandi batanga amacoin menshi. Uraza ngahanditse ngo unlock extra rewards tasks. Rero iyo hafyonze rero irarodinga hama baca bakwereka ama task
utegerezwa gukora urabona yuko harimo amatask menshi ndabutse ko iyo ukoze task baguha izi coin ntabwo baguha amadote rero for example nk'iyi iyi broom ibi fyonzeko urabona yuko cagutwara muri Telegram bisigure ko broom kubera isanzwe ikorerwa muri Telegram niho baca bagutwara rero murabona ingene nciye ngira umva nayifyonzeko nca mbona ibintu muri Telegram ca fyonda kuri tushe ryo hirya iri igino ca nsubira inyuma ca nisubirira ngaha muri dot urabona yuko banyeretse yuko nahejeje gukora task kandi ku byukuri ntigeze ninjirayo rero ni muri ubu buryo ukora ama task yose urabona yuko ucu claiminga ama coin yawe yo kuba wakoze task rero n'umuntu mushasha ntiyiginye naze yinjire hama nawe atangure akore ama task ndazi ko coin ziduga ku mwanya ku muntu aza gukora aya ma task yose akomeze anamina atumire n'abantu rero byo byiza kugira ngo mwese dukore bagenzi dukore kabisa vyoba vyiza